TV, oh. Aba rero ni bake cyane, hari abandi benshi cyane mugabo twashaka dukenguruke kugira tubashikirize kano gakimanyi k'imfashanyo kavuye kuri uwo muvyeyi. Rero muza kuronka iki? Muraza kuronka umuceri, muraza kuronka ibiharage vyiza cyane vya jaune, muraza kuronka amasabuni meza yo koga, muraza kuronka kandi amavuta y'amakoto, muraza kuronka umunyu, muraza kuronka ifu y'ibigori, mungere kandi muronke n'inusu y'inyama. Urumva rero abashikiriwe rero uyu munsi murashima, abatashikiriye naho uwundi munsi namwe ni mwebwe. Uyu mushinga ntahe sinzi ko ari umugabo, sinzi ko ari kiri umusore aserukira ino televiziyo yiteka cyane Web TV Isaac TV yama yakoze ibikora inka ngaha mu Gatumba no mu gihugu cyose, hamwe yo mu burenganzira twotangura guhamagara maze bagatanga ivyo bintu. Tugira amahoro. Murambabarira je sinzi kuvuga cyane ariko majambo make cyane ashaka mvuge yuko reka ndabashimire kuba mwitavye akamo. Ibi tugira dutange ngaha si ibintu novuga yuko ari byinshi cyane ariko ndibaza bizodufasha umunsi umwe. Ibi bintu byaratevye gato gushikino kuko uwabiturungikanye ça fait 2 semaines atari indwi yose, indwi iraheze kubera yuko dufise ibikorwa byinshi twa turimwo. Flore yarabizi tuba turi mu bintu byinshi turimwo ariko umwanya ucura tugora, ariko turavuga ati uno munsi tudisponibilize kugira dushike ngaha tubashikirize ivyo babazaniye. So mama yitwa Furaha, icyo yasavye nuko yasavye yuko abantu canke mwese mwagiriwe n'ivyago abafise ku mitima, kandi si wenyene ni benshi babafise ku mitima, yifuza yuko bokwiyoruganiza ari na benshi ariko biranka bivanye n'uburyo, ariko aravuga ati aka gato yanaronse reka nsangire n'abene bacu bari mu Burundi. Ariko ndabenshe igitangaje nuko uyu mama si n'umurundi kazi, n'umama ava ngaho muri Kongo, igihugu kibanye. We yarabonye ibyabaye muri Kongo, amazi ngene yatwaye abantu muri Kongo hafi, acarabona n'ibyabaye mu Burundi ati no reka ndabico nokora no mu Burundi kugira dufashanye twese kazima tunahana imbibe. Ikiro ni ikintu gikomeye cyane, acaravuga ati mumufashe cyane mu musengere nico ashaka kuko amasengesho yanyu arizera neza yuko ariyo azomufasha kuronka byinshi kuruta imaze abibuke. Hama ndibaza akamo ka Isaac TV gashika kure, turabwa n'abantu benshi cyane kwisi, ndazi yuko bizobashikira ari benshi kandi ndazi muzwarira muronda nk'abandi bashitsi bagendera bivanye kuri igikorwa gito cyane cyadukore ngaha. Murakoze. Yego murakoze cyane. Nibaza yuko Isaac TV na mugenzi we bashwe kugendana boshobora kwegera kada yakimanya, ariko vyiza wokazana hano kugira ngo mukabone. Murabona neza yuko banabatekereye no mu mwanya bwa kijambere, neza ko bwa budobo bwanyu budasubira kandi kubukoresha. Ego reka rero tube turahamagara kugira ngo igikorwa kinyaruke cyane ntibitebe. Turahera kuwitwa Minani Aniseti. Minani Anise, ego Minani Anise, sinzi ko mwiteguwe kugira ngo we ni Minani Anise. Ego okay, turasubira witwa Bararunyeretse Consolate. Simbagize Bernadette.
Mayoya Bernadette Nakamaro Joseph bose birangana n'umuze muratora ibyayi bishikiye Nakamaro Joseph nabona neza mutama reka byite yo ngo nabona neza mufashe mufatire neza kugira ntagatabure Banyeza ko Melanie Sayimana Esperance Barenga yabo Teresa Maneno Furaha Maneno Furaha yitiranywa na Furaha nyine wabitanze Nahimana Christine Bizimana Aline Nibigira Virginie Zamabanguka Pascazi Ndayishimiye Ntankuriye Madeleine Mwigemere Gina Vyamungure Ukadi Gakobwa Agnes abariko barahabwa imfashanyo ntibogenda kuko barashaka kubakenera gato Gakobwa Stella Mama Nkuru Bafa Kurera Emmanuel hanyuma tukatubashimiye kuntu mashoye kwihangana twaga dusabe umunyokuru umwe ashobora gushika hano matabona umunyokuru hagiye ifasha reka dusabe mutama Joseph Ntakamaro hamwe na nujya munyokuru azi gusigura neza atworonka nini azi gushima reka Consolate yoza akoze cyane tukaba dushimye rero uno mufasoni yashoboye kugira icyo afashije hamwe na televiziyo ikora ku buhinga bwa none Isaac TV ku bikorwa by'iteka bakora kandi Imana ihezagire bose murakoze ego byakajambo ko gushima kuri uyu muvyeyi ndashimiye uyu muvyeyi kandi nshimiye n'Imana imbere ntanguye Imana imbere kuko byose tubihawe n'Imana none rero n'uyu muvyeyi adufashije Imana imurongora ukunyene iyo ziri nsanzwe mfise akagorane ko kubona neza ariko umunwa wowo biragenda neza manje gushimira Imana mushobora byose hama nkaba nshimira n'uyo muvyeyi yagize icyumviro ciza cyo gufasha abari mu ngorane kanatsinda ijambo ry'Imana riravuga ngo ufashije uri mu ngorane ubuguranye Imana Imana imuhezagire kandi yamana uyo mutima wo kugarukira kuba afise ingorane ntaba twebwe gusa n'abandi hirya no hino icyo cyumviro azokwama gifite kuko azoba ariko aragurana Imana na Imana ntihera ni deni ry'umwana w'umuntu izomwishura sawa arakoze cyane
urabona rero igikorwa twarimo kitsa nk'ikirangiriye ngaha Isaac TV Starboy haragaje mushaka gushikiriza Yes, Isaac TV murazi yuko tuma turi ku mwanya uno munsi ibintu byatanze kandi benshi mwabonye ibintu byatanze kuno byatanze byace kuri Isaac TV nawe nimba ufise icyo uterera hari abandi batashoboye kuronka kandi ni benshi bifuza imfashanyo mugerageze kubafasha aho mukuye Imana furaha aho wakuye Imana isubizeho iyi ni Isaac TV gerageza kuza irerekana sometime bimwe biba byabaye mu gihugu abakeneye gufashwa aka niko kazi tujeje nk'abakozi ba Isaac TV tuteze imbere abandi canke bagize ikibazo nawe bashobore kuva muri ivyo bibazo. My name is Starboy tari kumwe na Isaac Classic mugenzi wanje behind camera ni Juma Jokes. Ciao ciao. Ndashimye kuri uyu mwanya Imana dufashe ugira umutima ntugote. Tunashukuru uwe na hii roho ya mapendo ya kuangalia wenyewe wanateswa na sisi na ulema, na hivyo unaniona niko hapa mbele yako. Mungu akupe baraka, akuongezee baraka, upate wenyewe upatie na wengine wafurahi sawa kisi tumefurahi. Nini maneno furaha na kuombea kwa Mungu imani njema. Wewe jina lako furaha? Maneno furaha. Wewe jina lako nani mzee? Furaha maneno. Furaha kweli ananikumbuka. Wewe furaha kumbuka kabisa. Na kumbuke wewe naangalia kumbuke tena kwenye nipo aniangalie baba. Asante sana papa. Tunashukuru Mungu kubenya ametutumia. Sawa. Ndabaramukije zangorane tumazemo imyaka myinshi ngaha mu gisagara ca Bujumbura twazitoreye umuti. Turi agence immobilière Buja Connection. Nifuza amazu yo gupanga, nifuza amazu yo kugura canke kugurisha, nifuza amaparcelle yo kugura canke kugurisha, nifuza amameza de passage ku bantu bari hanze y'igihugu cy'u Burundi bashaka kuza kugira vacances ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Agence immobilière Buja Connection turi hano ku bwanyu turabibafashamo. Dukorera mu gisagara ca Bujumbura hepfo ya station Engen kwa katikati muri Galerie La Perle, bureau numéro 19. Dukorera no ku mbuga ngurukana bumenyi kuri Facebook no kuri Instagram. Ni Buja Connection. Canke murashobora kutwakura kuri numero 71 000 257. Nasubiramo 71 00257. Agence immobilière turabahaye kaze.